mwese ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabaha ikaze mu ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi, igenekerezo rya kabiri kwezi kugira kabiri ku mwaka w'uhoraho, umwaka w'1586 mu isinagogi ry'uyu munsi. Imana dutegura ijambo rivuga ko abantu batumvira Imana bazana umugararizo, kandi umugararizo nawo ugatuma habaho kurimbuka kw'abantu n'ibihugu. Rero mwese mbaye ikaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, araba ari hafi araba ari kure, kugira ngo dushobore gusangira ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana rigire ikibanza mu bugingo bwacu, cyane cyane n'abazotwumviriza ku mbuga ngurukanabumenyi. Iri jambo rize ribagirire akamaro, abo biraba buri muntu wese ashobora kumva iri jambo ry'Imana rigira icyo rihinduye mu bugingo bwiwe. Reka kandi ndabifurize umunsi wa mbere w'iminsi indwi, aho twibuka kunesha urupfu kwa Yehoshua Hamashiya, akazuka mu bapfuye ku munsi wa mbere w'iminsi indwi. Ni Pasika duhimbaza buri cyumweru ingene Kristo yazutse akava mu bapfuye, aho bamushizeho bakamuhamba, bakamushiraho ishashara cyangwa ibintu bimeze nk'ikaburimbo, bagahoma n'ikibuye, ariko imbaraga z'Imana zikamuvanamwo. Icya kabiri bagashiraho abasirikare bakomeye kurusha abandi b'Abaroma, ariko imbaraga z'Imana zishobora byose. Ntizabashije ibwenge bw'abanyabwenge, amategeko y'abakomeye ntiyabashije kugumya umwami mu kinogo aho bamuhambye. Imbaraga z'Imana zisumbya imbaraga z'abana b'abantu ubushobozi. Ijambo ry'Imana rero dusangira kuri uyu munsi, nagira dusome mu gitabo ca mbere ca Samweli mu gice ca 16 ku murongo w'indwi. Ariko urahabarira Samweli ati, ntaco uraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe, kuko ntamushimye. Erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba, kuko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe waraho ndaba mu mutima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana yabwiye umuhanuzi Samweli, imubwira yuko iyo itaraba nk'uko abantu baraba, kandi ko iraba he? Mu mutima. Iyo abantu baraba, baraba kubiboneka. Iyo abantu baraba, baraba ibyo babona, kandi ibyo abantu babona akenshi barihenda, kuko abantu benshi iyo babona biyerekana uko badasanzwe bari. Iyo ubona umuntu ariko aravuga, ashobora kuvuga neza, ariko iyo atari mu bantu akavuga nabi. Burya kugira ngo umenye umuntu uko ameze, ushobora kumumenya ari uko uhuye n'abo babana kenshi. Nk'abo babana mu rugo, abo bakorana mu kazi, nibo bashobora kukubwira umuntu uko ameze. Mugabo umuntu aje mu ikoraniro ry'abantu, umuntu akaja ahantu mu rubanza kanaka, ashobora kwiyorobeka, ashobora kwihisha, abantu ntibamenye umuntu uwo ari we. Ariko iyo umuntu abana n'abandi igihe kirekire, birangira ko bamumenye, kuko ingeso asanzwe afise ziriyerekana. Aha iki gisomwa kihari mu gihe umwami Sawuli yari yaragomeye Imana, yanka kumvira Imana, nkako Abisirayeli banse kurongorwa n'Imana ubwayo, kuko ikibatoranya ikabashira mu gihugu cy'isezerano, yari yagenye ko ari izobirongorera, ikababwira ibyo bakora, bakabikurikiza, bakaba amahoro. Ariko hirya no hino ya Isirayeli hariho izindi royote, Bibiliya ivuga ngo ibihugu. Ibyo bihugu cyangwa izo royote zari zihari, bitorera umwami wo kubaganza. Ku Mana siko byari bimeze. Yari yavuze ati, jewe Mana nzobabera Imana yanyu, nzobarongora. Kandi yari yerekanye ingene ishobora kurongora ubwoko bwayo. Yarabyerekanye igihe yakura Yakobo n'abana be muri Isirayeli baja mu Misiri mu gihe cy'inzara.
ibana nabo mu Misiri, ibakura mu buryo bw'ibitangaza, babona igitangaza cayo canke ibitangaza byabo bitandukanye mu nzira, ibana nabo mu bugaragwa, babona igitangaza cayo ubwo basabye, bageze igihe basaba inyama ibaha inkware, ibyo kurya ibaha manu, indya zitarara, n'uyu munsi zitarasubira kuboneka, bari bazi Imana barayibonye. Ibaha amazi yo kunywa mu bugaragwa hatari, ikoresha Musa, amazi araboneka, bari bayizi. Yari yarababwiye ati jewe Imana nzobarongora, ibemera kubarongora, ariko baranga, baragagwa, bagomba kuba nk'abandi. Iyi Imana iguhamagaye ntabwo ugomba kumera nk'abandi, ntabwo ugomba kugenda nk'abandi, ntabwo ugomba kuvuga nk'abandi, ugomba kugenda uko Imana ishaka, ukavuga uko ishaka, ugakora ibyo ishaka. Mu bihugu turi mu uyu munsi, abategetsi bahari, ndaba nk'urugero muri Afurika, abategetsi bari muri Afurika abenshi batwara ibihugu ntibaramenya icyo bakora. Kubera iki? Kubera ko ubutegetsi bw'igihugu ntibwigira butandukana n'ijambo ry'Imana. Imana ishiraho ijambo ry'Imana, igahamagara abisirayeli ikabatoranya, ntiyigeze itandukanya ubutegetsi n'ibyo gusenga. Nico gituma uyu munsi mubona ibyo dusenga dukoresha intumbero ya Roma, Vatican. Hariya ubutegetsi bwa Roma bufatanye n'ijambo ry'Imana. Nico gituma bazanye ijambo ry'Imana mu bihugu kugira ngo bategeke bya bihugu bategekesheje ijambo ry'Imana. Abakuru b'ibihugu baca bisanga atakazi bagifise, barakuwe n'ubu butegetsi bwa Roma, kuko abakora iby'ijambo ry'Imana baha raporo ababashizeho. Bivuze iki? Biravuga ko abakuru b'ibihugu ba Afurika bategerezwa gukanura, bakamenya yuko ibihugu batwara babitwarira mu maboko y'abandi nabo babitwara. Nibaza ko abantu benshi batazi yuko raporo kuva ku misozi, ku mazone n'amakomine n'intara, buri munsi, buri gitondo batanga raporo ikaja kwa padiri, padiri akayitanga kwa musenyeri, musenyeri akayitanga kugeza isoko ijehe i Roma. I Roma baba bazi buri musozi n'uwagwanye n'uyundi. Kandi izo raporo batanga muri Katolika ibihugu ntibazibiha, ntibabiha perezidansi, ntibabiha polisi. Udakoranye nabo ntashobora kubimenya. Ibyo nibanga ndabibiye. Aha rero bica biza bikavuga ngo iki? Aba Protestant nabo mubona, abafisa amadini yavuye hanze ya Afrika canke hanze y'ibihugu barimo, nabo batanga amaraporo, bafisa amaraporo batanga kuri hedikota zabo. Ibi nta hantu na hamwe Imana ivyemera, kuko Imana ihamagara abantu kugira ngo bayisenge, bakore ibyo babwira. Icyambere Imana itegeka abantu bose ni ugukurikiza amategeko yayo, ariyo mabwirizwa. Icya kabiri ni ukuyumvira, ugakora ibyo gutegeka. Nta kindi Imana ikeneye. Abantu rero babwiriza abantu ubutumwa, bakasigura ibintu byinshi cyane, ariko ibintu babasigurira si ngombwa, ntabwo bikenewe. Igikenewe nuko abantu bamenye icyo bakwiye gukora, ingene bakwiye kugenda, ingene bagomba kwitwara, kugira ngo bemerwe n'Imana, kandi kugira ngo bagende bagororotse, babeho mu buntu bw'Imana. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Sawuli rero abisirayeli bamaze gusaba umwami, Imana irabareka bicagurira umwami, ariko irababwira ngo azobatwaza igitugu n'ituntu, azobababaza. Batora Sawuli. Sawuli rero abo mwami, ariko Sawuli agera igihe Imana itamushaka, itoranya Dawidi. Dawidi mutoranya akiri muto kandi aragira intama. Dawidi yari muto mu muryango w'iwabo, aragira intama ku musozi, bakuru be bari bakomeye bahambaye, ariko Imana ntiyabahisemo, ihitamo mutoya. Burya akenshi abahererezi barafise ibanga bafitaniye n'Imana, ukuntu iyo wumviriza amateka ari muri Bibiliya cyangwa ukaraba mu bategetsi bagenda bategeka, uja gusanga kenshi abantu b'abahererezi Imana ibakoresha ibintu by'igitangaza. Uzosanga kenshi abantu b'abahererezi babucura mu Kinyarwanda badafise umutima mubi, bafise umutima w'impuhwe wo kugirira neza abantu, bafise umutima wo kubabarira, ariko bagashavura vuba. Dawidi rero Imana imutoranya kiragira, ituma Samweli kumusuka kw'amavuta. Samweli agiye hararaba aho yamutumye, aho bamweretse ntiyabashima, Imana ntiyabemera. Ati nta wundi usigaye, atakasiga ni gatoya karagiye intama, ati kanyereke. Imana
ikoresha Samweli akabonye ako ka Dawidi kaciye akadogo ati n'uyo. Haravuga ngo ariko Uhoraho abarira Samweli ati ntacuraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe kuko ntamushimye. Erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba. Imana yari iravye umwe mu bavukana na Dawidi mu bahungu bakuru, ariko Imana ntiyashima uwo mukuru. Ashobora kuba yarafise nka metero 2 canke zirenga, ari munini ari mwiza, ati oya sinamushimye. Hanyuma rero ku murongo 8 aravuga ngo maze Isayi ahamagara Abinadabu amwereka Samweli. Samweli aravuga ati n'ubu nyene Uhoraho siwe yatoranije. Gutoranya kw'Imana ihamagara abantu mu mazina hanyuma igatoranya uwishaka. Nukuvuga ngo Izayi se wa Dawidi yabanje kuzana abahungu bakuru kugira ngo Samweli abari atoranyamwo, ariko Imana ntiyabemera. Imana rero ntiraba nkuko abantu baraba, kandi Imana ibona ibiri imbere mu mutima. Nukuvuga ko bakuru ba Dawidi bari beza, baravukana, ariko ntibari bose umutima Imana ishaka. Uyu munsi Imana akeneye abantu bafise umutima Imana ishaka kugira ngo ibakoreshe ibyo igomba gukora. Ibyo yagabiye gukora, ibyo yateguye gukorera abantu, irakeneye kubikora, ariko ikorana n'abantu bafite imitima imeze nkuko yifuza. Abo rero bariho muri kino gihe cy'ikanguro turimo dusoyemwo. Ni igihe abantu bagomba kumenya yuko bagomba kumvira Imana, bagomba kuyubaha, bagomba kuyisobanuza. Dawidi amaze kurobanurwa agasukwa kw'amavuta, nticabujijwe yuko agenda gukora umurimo yari asanzwe akora. Aho iki kintu ndababwiye kirakomeye, mugomba kucumva. Barundi kazi rwaruka, Banyarwanda kazi, Banyafrika, mugomba kumva iki kintu aho muri hose ku isi mucumva. Imana itoranya Dawidi agasukwa kw'amavuta, ntiyaciye ava inyuma y'intama, ntiyaciye ava kuragira, ntiyavuye gukora ibyo yakuma gukora. Yabandanije gukora imirimo yari asanzwe akora. Ariko Imana hari icyo yakoze ibwami kwa Sawuli, yamuteje ubwoba. Imana yasha guteza ubwoba umukuru w'igihugu, Imana yasha guteza ubwoba umwami, akagira ubwoba. Akagira ubwoba. Hari igihe kandi bikenerwa yuko uw'Imana yatoranije, Imana mucira inzira kugira ngo yitegure ingene azoyobora. Byagenze gute? Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 umurongo wa 14 haravuga ngo mpwemu w'Uhoraho amaze kuva kuri Sawuli, impwemu mbi irungitswe n'Uhoraho igenda imufata ikamukanga. Maze abantu ba Sawuli baramubarira bati erega impwemu mbi irungitswe n'Uhoraho niyo igukanga. Ehe se databuja, nudutume twebwe abasavyi bawe duhagaze hano tuje kukuronderera umuntu w'umuhinga azi gucuranga inanga, maze iyo mpwemu mbi irungitswe n'Imana iyigufashe azogucurarangire ukire. Nuko Sawuli yishura abantu biwe ati nuko nimundonderere umuntu azi gucuraranga neza mumunzanire. Umuhungu umwe w'umusore aramwishura ati nabonye umuhungu wa Izayi w'i Betelehemu, n'umucuranzi w'umuhinga, n'umuhizi w'inkomezi, kandi arazi kurwana, aritonda mu byo avuga, n'umuntu w'igikundiro, kandi Uhoraho ari kumwe nawe. Nuko Sawuli atuma intumwa kuri Izayi ati murungikire umuhungu wawe Dawidi, umwe aragira intama. Nuko Isayi yakira indogoba ayishirako imitsima n'umukuza w'urusato wuzuye umuvinyu n'umwagazi w'impene, abirungikana umuhungu wiwe Dawidi ngo abishikanire Sawuli. Sawuli yatewe n'umwuka w'Imana, umwuka mubi. Umwuka w'Imana umuvuye ko haciye hajaho umwuka mubi. Umwuka mubi ukamutera ukangagurika umutima ntube mu nda. Aha rero nagira ndababwire ngo murabe neza aba baperezida dufise muri Afrika, muraba bafise umwuka mubi wavuye ku Mana, kuko umwuka mwiza w'Imana wamaze kubavako kubera ibi bakora. Abantu basoma Bibiliya bazicuritse, nababwiye ngo ducurure Bibiliya tuyisome neza. Sawuli yari umwami wa Isiraheli, Imana yatoranije Dawidi, Imana nishimwe. Iki gihe turiko turavuga ibi,
hari abantu Imana yatoranije muri bino bihugu bya Afurika, hari abantu Imana yatoranije mu baperezida bategeka muri Afurika, babaye itara rimurikira abandi kugira ngo bahinduke, ariko abantu bakaguhinduka. Abo baperezida barahari. Abaperezida bafashe ibihugu biri mu ngorane, bagahagarika ingorane, bakagirira imbabazi abicanyi, bakabababarira, bakabarengera. Ariko nuba bicaye bakaba bakibandanya kuduza imitwe, ntibabone izo mbabazi aho zavuye ngo bazihe agaciro. Abo twari dukwiye kubarabirako kugira ngo dukire. Abakozi b'Imana basenga ntibarya intama baragiye, bakabayoborera ku Mana, bakabarongorera ku Mana. Abo twari dukwiye kubamenya, tukabashigikira, tukabasengera, kuko Imana irabakoresha. Yaba atari bo, Afurika iba yarasenyutse. Ariko iki kinyoma c'abakoroni tugomba kugisenyura. Tugisenyuje ijambo ry'Imana banditse. Sawuli Imana yaramuciye ku ngoma akiri ku butegetsi. Hari abaperezida Imana ica ku ngoma bakitwara, ariko n'abahanuzi babihanura abantu babihe agaciro, n'uburenganzira bwabo. Ariko Imana nimba yaravuze ngo perezida nake Imana amuciye ku ngoma, hajya byararangiye. Niko byagenze kuri Sawuli. Sawuli rero Imana imaze kumuca ku ngoma, imuteza umwuka w'ubwoba, kuko umwuka wo gutegeka, umwuka wo kuyobora abantu b'Imana wari wamaze kuvaho. Hacaga ubwoba akagangahuka. Iyo umuntu ariko aragangahuka, iyo umuntu afise umwuka w'Imana wo kumutera ubwoba, haca aririmba bya bindi muhora mubona abaperezida bamwe baririmba. Bajya abaperezida umwuka w'Imana wagiye kera, baba ariko baragangahuka, baba bakeneye abantu babaremesha kugira ngo bashobore kurya. Nawe nyene ubwo yarivuge ngo ntakirya, ngo umutima urahagaze, ngo kubera ibiba abanyagihugu bakora. Ivyo birahari, ariko si ngomba kuvuga ivyo. Ngomba kubabwira ingene Imana y'igitangaza, kugira ngo itoranye uwo muntu w'Imana azosubirira Sawuli. Yarondeye n'ingene muzana ibwami kugira ngo amenyere ivy'ibwami. Ntibishoboka ko Imana iguha igihugu utazi ivy'ubwami ingene bikora, utazi gutwara ingene bimeze. Si ngombwa ngo banze kuja kuba premier ministre cyangwa ugomba kuba umukonseye w'umukuru w'igihugu, ariko ugomba kubuza amabanga yaho hantu. Ugomba kuba uri umunyabwenge. Imana ntishobora gutoranya ikijuju kitazi ico kimaze, kitazi yo kiva niyo kija ngo kije kuyobora abantu bayo. Ntabwo bikunda. Imana itanga ubwenge, kandi ishure ry'Imana rirakomeye gusumba ibyo bakoresha by'amaformation bigisha abantu. Noneho abagendanye b'umwami cyangwa abo hafi bamwegere baramubwira bati, uyo mwuka ukugangagura ukavuriga ibintu ukagangabuka, ukaririmba nk'ibyaba abandi duhora twumva baririmba muri bakavuga ibintu bitagira epfo na ruguru, bakavuga ibyo bavuze saa 4 ntibavuge saa 9, bagacurika. Uyo mwuka kugira ngo ushobore kukuva ko uruhuka, ushobore gusinzira, nuko haboneka umuntu ari mu mpemu y'Imana azi gucuranga, akazacuraranga akaririmba kugira ngo uruhuke. Bamubwira ko ari witwa Dawidi. Wawundagira gute? Umwimana yatuma ngo bamuseke ko amavuta, noneho n'ibwami baramumenya. Imana ishizeho umwuka wo kumumenyesha kugira ngo bagende bamuzane, afatire runini umwami agangahutsa muririmbire. Ariko ubundi aba perezida bacu ko tubona batemberana imisaraba mu mihanda, mu mabarabara, barafise abantu b'Imana babasengera kugira ngo imwe mbi batewe n'Imana kubera kuganariza no kuryarya no kubesha kugira zibaveko. Ikintu kiri kirere ni iki kimwe. Ni gute umuntu asenga ari umukuru w'igihugu, abanyagihugu biwe bakabica, ntihagire n'umwe abarengera, akaja gusenga bariko bica abantu, akaja bumva ngo ibiziga bitatu bitowe mu mazi, ibiziga ku muhanda, ibi bibayuko, abantu baricwa, abantu baribwa, ntibatunganirizwa, nta butungane buhari. Umukuru w'igihugu akavuga ata butungane buhari, ari wenyine ubutungane. Nukuvuga ngo uwimwemu y'Imana yagiye kera, imwemu y'Imana ibisigaye kuri we niyimutera ubwoba, akaba hataremye, akaba hatamahoro afise. Icyo gihe n'ikimenyetso cyerekana ko Imana ikitegura uwundi mwami agomba kumusubirira, uwundi mukuru w'igihugu agomba kumusubirira. Uwimana ibimufise iba yaramaze kumutoranya hari ababizi, yiteguye kuhagera. Nuko bigenda. Uwo rero acamera nk'intare yibonye ko amaraso, arumva ko atariho, yama ariho atariho, yama afise ubwoba, yama abona ko bamwica. Niyo mpamvu yisasira benshi muri ico gihe. Niyo mpamvu ndasabira ibihugu bya Afrika bifise abakuru b'ibihugu nk'abo bagangabuka, umwuka w'Imana wamaze kubavako, kugira ngo Imana igire vuba itabara abanyagihugu babo.
kuko baragowe, bishwe n'ubukene, barayicwa, barangazwa, barafungirwa ubusa, bakarenganywa. Ubukene bwarabishe, inzara yarabishe, nabo barahahamutse. Kubera iki? Nta mukuru w'igihugu bafise, nta mwami bagira. Umwuka w'Imana, umwuka w'Imana ube ku bantu bayo. Ibi bivuga iki? Iyo abarongozi, haba mu nzu y'Imana, haba mu gihugu, iyo abarongozi babeshe abantu bakishira hejuru ko basenga, ariko mu mutima atabirimo, ibyago bica bigwira igihugu, biba byinshi. Ubwa mbere, reka mbe nk'urugero, mu gihugu cyacu twabayeho mu ntwaro y'ubwami, ntituzi uko basenga, ariko icyo tuzi mu mateka nuko basenga bakambaza kiranga kugira ngo abavugire ku Mana, nk'uko uyu munsi Katolika bambaza Bikira Mariya kugira ngo bashikire ku Mana. Nicyo tubona bihuye. Ntibasenga kiranga nk'uko babesha, kiranga bamucako kugira ngo abasabire, nuko batahura. Ariko ikintu uyu munsi gitangaje nuko hari ubuhinga cyangwa ubuhanga bwo kwandika. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushaka kuri ku Mana atamuciyeko. Baraca kuri Mariya ukora iki? Kuri Bibiliya aribo bayanditse, buri muri Bibiliya Katolika, bikaba no muri Bibiliya dukoresha aba Protestant. Bivuze iki? Bivuze ko iyo abantu bibeshe ko basenga, babesha bo bari kumwe, ariko Imana ntabwo bayibesha, kuko ijisho ry'Imana ribona mu mitima. Twagize n'abakuru b'ibihugu bibitangaza mu gusenga. Twagize umukuru w'igihugu yitwa Petero Nkurunziza, umuhisi Petero Nkurunziza, yararirimba, akaririmba cyane, akabyina kugeza ubwo yicara, akabyina dugije amaguru hejuru. Nibaza ko abatari bake barabizi. Uyo muntu yaje abantu bose batangara bati n'umuntu w'Imana. Ariko kuva ashitse ku butegetsi nta mahoro yigeze aba mu gihugu, nta n'amahoro yigeze aha abaturanyi duturanye, ntawe. Ukuhava kwiwe yasubirana ndayishimiye, aza asenga cyane, abasenyeri n'abapadiri bose bamukikije igihe ariko ararahira. Buri mwaka bategura igiterane cyangwa igikorane mu Burundi, ariko icyo giterane gitangura abantu ariko barapfa, kigahera abantu bagipfa, ntarengera abicwa. Uyo we yaje afise akabirya asumbije abandi. Muri Afrika ni umuperezida, hashobora kuba ari abandi sindaraba, ariko dufise umuperezida w'igitangaza. Mu mwaka uheze yakoresheje umusaraba w'ibiti bisanzwe, barabiteramo imisumari, arawikorera uzungurukana n'umugore we. Uyu mwaka babaje urubaho rwiza cyane muri Ribuyu, akubita umusaraba ku bitugu, akakirana n'umugore. Nukuvuga ngo ni ikimenyetso cyerekana ko basenga cyane. Ariko nagenda babwire ngo ijisho ry'Imana ribona ahantu hose no mu mitima. Ni gute baja gusenga basize abantu bariko baricwa? Nibo barengere. Ni gute baja gusenga basize abantu bariko baribwa? Nibo barengere. Nta butungane buhari, kandi biri bivuga ko kubutungane. Ibi rero bituma baba basenga, baba n'abanyagihugu n'igihugu bija mu ngorane zikomeye cyane. Imana ishira imbere ijambo ryayo, kandi ntiyigeze itandukanya ubutegetsi n'ukumvira Imana. Muri Tora ubutegetsi bw'igihugu bwategezwe gushingira ku mategeko y'Imana. None twebwe ubutegetsi bwacu bushingiye kuki? Ko hari ibihugu tuturanye, iyo uravye mu mategeko usanga amategeko yabo asa n'ayari muri Bibiliya. Twebwe kuki tutobigira? Kandi dufite abakuru b'ibihugu basenga cyane. Umuyobozi atumvira Imana, naho yoba asenga kugezahe, aba ari umugome imbere y'Imana. Nagira ntangaze ritangazo babwire ngo leta y'u Burundi abi yihari niyahavuye arirongo na Petero Nkurunziza. Imana yifata ko ari leta ngome, igomera, kuko bararirimba cyane, bagasenga cyane, bakikorera imisaraba imbere y'abantu, bakabyina bakaduza amaguru, ariko umutima mubi bafise w'ubwicaye, bakica abantu, ntibarengera abantu bico ngo babuze kwicana. Bibabaza Imana, birayisesema. Imana iraba imbere mu mutima.
ntabwo iraba ibikorwa byo hanze gusa. Biriya bikorwa batabyongeye ko guhagarika ubwicanyi, guhagarika gukenesha abantu, guhagarika kurenganya abantu, guhagarika amacakubiri. Rusasumba yakoze igihugu cyose y'abahutu n'abatutsi, aho guharura igitigiri cy'abantu baharura amoko. Ivyo bintu bakoze byasesemye Imana. Niyo mpamvu Imana ibadashwe. Imana irabarutse, Imana irabadashwe. Baragiye nk'ifu y'imijira, kumwe bavuga ngo tuzopfa nk'ifu y'imijira, niko nabo bagiye. Nta kagarura, ntibazogaruka, nta uzobarengera, kuko Imana yamaze kugira gute? Kubadaho. Nta garuriro. Amosi ibice 5 umurongo wa 21 kugeza ku 24. Ibi tuvuga byarahanuwe. Ibi ndiko ndababwira ni ibintu byanditswe muri Bibiliya, ntabwo ari byo navyanditse. Abavyanditse ntabyo bakora. Bahinduye ibihe n'iminsi, bashiraho iminsi mikuru yabo, bakuraho iminsi mikuru y'Uwiteka. Uwiteka aricyo yavuze kuri ivyo. Ibyo nivyo bikorwa n'amareta yo muri Afrika. Imyaka yose kuva mu kwa mbere gushika mu kwa 12 Afrika bahimbaza iminsi mikuru Imana yanka itemera, kandi ibyo babisunikirwamo n'ayo madini. Ayo madini akwegera ibihugu, akwegera abakuru b'ibihugu bashizweho n'abanyagihugu. Nimba mukuru w'igihugu yashizweho n'abanyagihugu, agomba gukingira inyungu z'abanyagihugu. Gukingira inyungu z'abanyagihugu, agomba kubuza kubesha abakoresha ijambo ry'Imana, bakarikoresha neza canke bakareka kubesha abanyagihugu arongoye. Mu gihe babesha abanyagihugu arongoye, azobazwa ibyizo njavyi zibesha abaturage. Perezida azobibazwa. Abahanuzi batamuhanura ngo bamubere maso bamufashe, nabo bazohananwa nawe. Ariko bararengana, bahangwa na byinshi. Kubera iki abitwa ko abahanuzi batobahanura? Kubera iki? Nabo babaye abakoroni, babeshwe n'ababa padiri, n'ababa pastor, n'ababa shehe, babesha ikinyoma. Iyi minsi mikuru bakora itemewe n'Imana, barayihinduye. Imana ntabwo yemera. Amosi 5 umurongo wa 21 gushika kuri 24. Nzinutswe iminsi mikuru yanyu ndayigaye, kandi simpimbawe na gatoya n'amakoraniro yanyu y'agahebuzo. Mbere naho mushikaniye imazi vyoswa n'amashikanwa y'amafu sinzovyemera, kandi ibimasa byanyu binuze muzana kw'ibimazi byishimwe sinzobishira ku n'ijisho. Nkurugwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi, kuko ntagomba kumva guhibongoza kw'inanga zanyu. Ariko imanza ziroranye reka zisendanishe nk'amazi y'ugororoka, zisendanishe nk'uruzi rudahoka. Mwavyumvise? Ibi ni vyahanuwe n'Amosi. Iminsi mikuru batunganya mu bihugu, iminsi mikuru batunganya bakasiba ku kazi, bakaja mu madini gusenga. Ntabwo iyo minsi mikuru Uwiteka agize gute? Ayishimiye. Shiti iminsi mikuru y'Uhoraho yagize gute? Yashinze. Iyo minsi mikuru Imana yashinze kugira ngo yihimbaze, uva kuri kalendiriye ya Gregoire ukaja kuri kalendiriye y'Abayahudi, ugakurikiza iminsi Imana yavuze igomba guhimbarizwa ko ivyo yavuze. Ivyo utabikoze ntibishoboka. Iyi myaka yose Afrika imaze mu buyobe bwo gukurikiza kalendiriye y'ibinyoma, guhimbaza iminsi mikuru itariyo. Ivyo abavuga ko abakozi b'Imana n'ayo madini abiyoboreramwo ibihugu, agakwegera karambara ibihugu. Niyo mpamvu cyane cyane ahari Abayahudi birabura muri Afrika, kuko biri bivuga nabivuze mu gano giheze, twaravyize ejo bundi. Abari muri Afrika b'Abisiraheli bari muri ayo magogwa yo gukurikiza kalendiriye itariyo, bari muri ayo magogwa yo kwicwa buri gihe, yo gukorerwa genocide zikingiwe ikibaba n'amadini, yo guhamagarira Imana kurakara, kubabara kubera gukora ibitemewe nayo. Ngivyo ivyisha Afrika. Turakwiye gusubira kuri gakondo, turakwiye gusubira ku kalendiriye y'ukuri iyo Uwiteka yatangaje, iyiri muri Bibiliya kuvayo 14. Turakwiye kuvavanura n'ikinyoma cyo guhindura iminsi n'ibihe. Ivyo Daniel yeretswaga andika muri Daniel igice cyandwi umurongo wa 25, tukavavanura n'ikinyoma cy'abakoroni, n'ikinyoma cy'abiyita abantu b'Imana kandi atari bo, n'ikinyoma cy'abiyita abantu intumwa
z'Imana kandi atari bo, bahinduye amashusho y'umwami Yehoshua Hamashiya kugira ngo berekane ko ari Imana icako. Oya, ntabwo Imana ibacako, ica kuri wowe ni wakurikiza amategeko ukumvira iby'Imana ikubwira. Imana izoza muzovugana, izokunyuraho, izogukoresha mu gutabara bene wanyu. Mana nishimwe. Ngo indirimbo muhibongoza, sinababwiye umuperezida abyina akabyina akagarama hasi ari perezida. Si bibi gutambira Imana, si bibi, ariko iyo Mana yariyo agatamba bariko banigagura abantu ntiyamire, agatamba bariko bafungira abantu busa ntiyamire, ntabihagarike. Ariwe Sebarundi. Ndavuga cyane ku Burundi kuko n'Uburundi bwanje ni igihugu canje, ariko ndavuga kuri Afrika yagoswe n'umwasi abuza ibihe by'Imana, kandi Afrika ni gakondo y'Uwiteka. Ariko n'igihe Imana igiye kuhaca kugira ngo ikubure imyanda, yubaka Afrika y'ukuri, isiri kinyuma, iri mu karendere y'ukuri, iri mu ijambo ry'Imana ry'ukuri, ikeneye ko amahoro asendanisha nk'amazi. Ibyo nibyo ikeneye, ibyo nibyo igiye gukora, ikora abantu bayo. Icyo nsaba nuko Abarundi, Abanyarwanda, Abanyafrika duhinduka, tukemera Imana, tugakurikiza amategeko yayo na karindire yayo, kugira ngo ikinyoma cy'Abanyedomu gikubitwe hasi, ibyabo birangire, kugira ngo ibintu bihinduka, agapira kava kwigoro kaje kurindi kandi kinjire. Nuko bigiye kugenda. Wowe byemera, wowe byankikanguru riraje, rije nk'imvura igwa idahita, ntawe uzoritegera. Ikanguru ntiriraswa, ikanguru nta mibare, ikanguru rije riraje. Kandi Imana icyo yanditse yaracanditse, icyo yavuze yarakivuze. Imana nishimwe. No kuvuga iki? None aya madini dufise, iminsi mikuru y'Imana ni iyihe ikurikiza? Ikurikije karendere y'ukuri ntayo. Twarabeshwe. Ni igihe cyo kuhinduka, ni igihe cyo kwikangura, ni igihe cyo kuva mu gatiro turimo. Yesaya 29:13. Umwami Imana aravuga ati, aba bantu ko bahora baza hafi yanje, bazanye akanwa kabo gusa, bakanyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishira kure yanje. Nukunyubaha kwabo ukaba ari cagezwe, bigishijwe n'abantu. Nukuvuga ngo icyagezwe si cyagezwe cy'Uwiteka. Ubahisha Imana iminwa, kandi bakoresha icyagezo cyazanywe n'umuntu, icyo Uwiteka bakakivanaho. No kuvuga iki? Nibyo birakaje Imana, nibyo bitumye Imana itabara Afrika, nibyo bitumye Imana itabara Burundi, nibyo bitumye nawe Imana gutabara. Igomba kugukura mu buja washizemo n'ikinyoma, ikinyoma kikuvanemo, ikugira umuntu nyamuntu, uyumvira, uyikorera ivyo ishaka kugira ngo ikubohore. Ndasaba ngo Imana ibohore umuntu wese ikaranyumva. Imubohore imukura mu kinyoma yashizwemo atagushaka kurimo. Kuko abantu benshi banyotewe Imana, barasenga banyotewe Imana cyane, ariko nuko biga ibitari byo, bigishwe ibitari byo. Harageze kuwiteka akora, agakora ku mitima y'abantu. Harageze ko abantu bahumuka amaso bakabona. Harageze ko Imana itabara ubwoko bwayo. Kuva canke kuvayo ibice 20, umurongo w'indwi dusorezaho. Kuvayo ibice 20, umurongo w'indwi. Ntugapfe kuvuga izina ryanje Jehova Imana yawe kuby'ubusabusa, kuko rivuga kuby'ubusabusa Jehova ntobura kubimuhora. Reka babwire, narinde babwiye ngo ibihugu byo muri Afrika bigiye guhinduka. Hari ibintu bigiye guhinduka. Mwarabonye ejo bundi hari ibintu byagiye bihinduka hirya no hino, kuko bagira mu kirenge c'ababibanjirije mu kubohora ibihugu byabo. Hariho bitakunze ko abantu bahaguruka ngo babohora ibihugu byabo, ariko Imana ije kubibohora. Ahantu abakuru bayoboye ibihugu baguma bavuga Imana ku busabusa, narinde babwiye ngo bakabandanya bakicwa, bakarenganywa, ntibaronka ubutabera, ubutungane, bakangazwa, bagasuzugurwa, abarongozi baho bakishira hejuru ko mbega bo begereye Imana cyane. Nababwiye mwe by'imisaraba n'ibindi, nagenda babwire ngo muje hafi ngaho. Ko narawe na Kisekedi nawe yari ikoreye umusaraba mwaka weze, ubu munsi nabibonye mwaka weze yari ikoreye igiti kimeze nk'ico kwa Varisi yikoreye cy'umusaraba. Nagenda babwire ngo mube hafi gusa, mube hafi ikoranabuhanga, mugiye kubona ibitangaza muri Afrika.
Imana igiye kuguhanira umuntu ayiryarya ayibesha ko ayisenga atayisenga bagoma bayivugira ubusa nkuko yabivuze muri iki cyagezwe. Imana nishobora kwihanganira umuntu ayivuga avuga izina ryayo ku busa irabahana, kubahana no kubafuta ibavanaho, kuraho umucafu umwanda. Ubwo nibwo butumwa bwa Bibiliya y'ukuri, kuvuga ibintu bacisha hirya no hino ntibabereke ngo babisome. Oya, nibagende basome ibi nibatasanga ariko bimeze. Bivuze iki? Bivuze ko ni igihe Uwiteka aje gutabara abantu biwe, ni igihe kandi Imana ije guhana abayisheshenga abayibesha ko bayisenga batayisenga, abayisenga mu mwuka no mu kuri bagiye kubona ikiganza cy'Imana. Mbega muri yiteguye uyisenge mu mwuka no mu kuri, mu mpemu no mu kuri kugira ngo ikurengere. Abakubwira ibitangaza ngo ibintu byihorere. Imana igirira neza buri muntu wese ayumvira agakurikiza amategeko yayo. Ibyo ibindi byose babwira musamba numva muvuga ntibikenewe. Oya, wowe bakora ibyo Imana ikubwira ibindi byose irabiguha. Yavuze muri Matayo ngo mushishikare iby'ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzogira gute? Muzovyongerwa. Ibyo mukeneye ni inyongera, ntabwo ari byo kiguzi. Matayo 6:33. Tuvuga ngo ariko mubanze murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ibyo byose muzovyongerwa. Nimukiganyira iby'ejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ku byawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Kristo niwe yavuze amajambo. Tugomba gushishikara iby'ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni nyongezo. Aba babwira ubutumwa bw'imigisha bw'ubutunzi barababesha. Ntabwo Imana utayikiranukiye ngo yumvire ukora ibyo ishaka ntabyo ubona. Ibyo n'abapagani badasenga barabifise, n'abatuka Imana barabifise. Ibyo murondera, nimba urondera imodoka, urondera inzu, ukarondera gukundwa n'abantu, ibyo byose barabibona batabanje gusenga. Ntibakubeshe. Ubwo n'ubutumwa bupfuye, n'ubutumwa bwo kudengeka abantu, bwo kubesha abantu, bwo kubakura ku Mana. Imana ikeneye ko dukurikiza amategeko yayo, amabwiriza, tukumva ibyo tubwiye tukabikora, ibisigaye tukatangaza ijambo ryayo ku bantu bayo kugira ngo bihane. Ibintu byose mukeneye bica biboneka. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana yo mu ijuru iha umugisha abaduteza amatwi, abatumviriza ku mbuga ngurukana bumenyi n'abazotwumviriza mwese. Amahoro y'Imana abane namwe, murakoze. Amen.